Mashaka kutubwira akazina kanyu? Bankorio official. Bankorio kivuye muri banki ninjiye mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Ico gihe hari ababirigi baca baravuga bati baravye ukuntu ndawukora neza baca banyita Bankorio. Oya ntabwo twari dusanzwe dukorana, twahuriye kuri Club Direct Tanganyika baca bampa kw'izina Bankorio. Nawutanguye muri 2010 ariko abarundi baje kuntahura neza muri 2020. Ya emission yandugije n'umuvumburo nakoze wa video nafashe y'umu journaliste mugenzanje yitwa Amipro akora kuri Buja FM. Abasani turabapromotinga ni benshi, tarani nyinshi mu madomene yose turabikora. Ubikora neza cyangwa ufise igikorwa gishasha muri rusangi aba artiste bose turabakorera promo kuko umumenyesha amakuru ntagira imbibe, akorera aba artiste agakorera umwene gihugu wese yifuza gukora, niko mwuga tuwukora. Ndibaza nawe kuko n'abanyamahanga baraza nkabakira neza cyane. Abapromota akenshi abapromota benshi usanga bizera umwuga wabo kubera kenshi cyane baba bari ku ma platform yabo bakora bayakurikirana cyane, bigatuma gukora akandi kazi gatandukanye nako ubupromota ugasanga biragoye kuko umwanya wose usanga bari ku matelefone baguma baraba ibintu n'ibindi by'aba artiste kugira ngo baronke amakuru meza bashobora gutangura gupromotinga. Ariko ku ruhande jewe nitandukanije n'abandi ba promota. Inyuma y'ubupromota ndafise n'ibindi bintu nkora, ndavuga ati Bankorio Connect Company. Ndafise company yiwanje nakoze kandi mitahe nayikuye mu kazi k'ubupromota. Ngenda ntagura ubu ndorora utubeba tw'ikizungu, ndorora utubeba, udukwavu n'utundi tunyamaswa tugiye dutandukanye. Twororiye ahantu bita Icendajuru mu Cankuzo, abenshi barahazi. Ni company twa Bankorio Connect Company, ikorera neza mu bantu bita mu Gasekebuye. Umuziki ndundi ituma udatera imbere. Abaririmbyi b'abarundi bakunda hiti cyane kurusha kwiteza imbere, kuronka amafaranga. Umuririmbyi w'umurundi ikintu ubuze uyu munsi, abaririmbyi b'abarundi haba muri diru ziba zije ni babandi bashyira imbere hit, hakabaho no kudakundana, hakabaho n'ikindi haje nk'umunyamahanga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugasanga baramusamarira cyane, baramushitukira cyane, bikaca bituma b'abanyamahanga baje babona aba artiste b'abarundi yuko batazi ibyo barimwo. Umuziki w'u Burundi naho ufira. Ikindi kintu gituma umuziki w'u Burundi udatera imbere n'aya makampuni ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aya makampuni akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hamwe nyakubahwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu twemera cyane dukunda Evariste Ndayishimiye, yohimiriza aya makampuni yose akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi agashiramwo imitahe mu gwaruka gwagerageje kwirondeza mu gukora, haba mu kuririmba mu ba artiste bagiye batandukanye. Ndavuga mu madomene yose. Aya makampuni akifashisha amazina y'aba artiste bariko barakora umuziki ndundi wotera imbere, kuko abaririmbyi b'abarundi boronka aho bisuma, bakaronka n'amakorabo mpuzamakungu. Ivyo bigatuma umuziki w'u Burundi ugera kure. Abakenera kundondera nibaza neza yuko yoca ku ma platform sanzwe nkoresha. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ikintu nomusaba, mu Burundi hari amatara menshi mu madomene yose,
kandi abikora neza. Turafise tara abarundi, ariko habuze kimwe, aya makampuni nadushiremwo imitahe, aya makampuni nakorane n'aba artiste, kuko uyu munsi aya makampuni aha imiliyoni zirenga 100 umunyamahanga, ariko umuririmbyi w'umurundi cyangwa umu artiste muri tara yiwe w'umurundi ukaca usanga nta gaciro bamuha, bamushira hasi. Yumvire umunyamahanga araje gutora imiliyoni zirenga 100, ariko umwene gihugu, umu artiste ariko arakorera Uburundi, ariko aramenyekanisha Uburundi, ariko araduza idarapo ry'Uburundi, ugasanga nta kanota ahawe agiye guperforminga ku buntu. Benshi niko babikora. Amakampuni niyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yodufasha nayo agashyira umutahe mu ba artiste, aba artiste nabo bakamenyekanisha ibikorwa akora.